kuri beat ni samedi le 15 no musiri vendredi samedi nejo le 15 zo kwa gatanu ni mugagara kuri église etwa Shama Fellowship Temple Shama Temple Fellowship Shama ego kunjirana kuri gusa nta mahera arimwo ni mugagara muri quartier 9 warayibonye yo konti baradutumye ko twaraje warayisomye ntitwabonye yuko bamuhaye mu ma evénement yose ruja mwe bahaye umuntu amahera ntibaramuha igisheke kinini agafata mu maboko barakimuhaye mikinu kimwe gikomeza kujya nkura riyo kiza iki hariho page officielle yari gashira hamwe Royal kama Royal kwa hariko ijya publication officielle n'umuhungi wabo akomeye afise umutwe n'amaboko hakuvyuka ngo aje gukora akazi areteza unga nyumbani ngo yirirwa mu nzugo no mustari ntibamubone arendirimba y'imwe yaciye kuri Buja FM. Yo mipi show boy Adrenaline promoter wa musore wanyu wa musore karakora ibishoka byose kugira ngo abazanira ibintu bigiye bitandukanye muri industry ya music nkuko mubibona uyu munsi nabazaniye bamwe mu baririmbyi baririmba gospel nkuko muvyibonera turi kumwe na Big Zoe mu kuboko kw'iburyo mu kuboko kw'ibubafu turi kumwe na MALAKAY mwese muramuzi kuri ya kaya ntunzeye turabaramukije nanje ndaramukije cyane Big umeze neza Ego ni mpore namwe turashima Imana misi myinshi muri mubiki titupu hari ndimbo twaririmbye yitwa ngo bandondera bambura janja ncevuga ati bambura bambona bakubuze mu majambo make tukubure tukubona yego mumbona kabisa bica biherera he numujambo yagiye ku umupfumu acamuhumuti ati wewe abantu bazokubura kandi bakubona yashaka kwinyegeza camuhorera umuti ti wewe bazokubona ariko ntibazokubona njomiye sasa bambura bambona ubu rero we nawe je nakwifatiye kubera ubushobozi bw'Imana bwabaye bwinshi Bigi bishasha byawe gute hewe bishasha waduhevye oya sinabahevye Cyenaza ko bishasha bihari ni kuri beat yari maze igihe kirekire kinini itabaye hafi umwaka wose mugabo uno mwaka novuga ni Imana yadufashije tukawutangura neza ni ya kabiri tugize muri uno mwaka ya mbere twagize mu Cibitoki ubu turi mu Ngagara neza ko gishasha ca hafi ari ico ego nongera ndabatumirira ni ku munsi wejo abaza kuraba ikiganiro ni ku munsi wejo mu Ngagara baraza kuduha orientation imeze neza ariko MALAKAY mbega kuri beat niki abantu bumvise kuri beat baribaza kuri beat niki ni za beat dora twumva bimeze gute kuri beat mva ni kuri instrumental tuvuga ubutumwa kuri instrumental ariko ntiba bigarukira ngaho ndibaza yuko kuma beat yose haba hariho umuvuga butumwa avuga swata bari umwe muri twege mu baririmbye canke hari umuvuga butumwa arongoye ishengero kanaka tuba twakoranye intumbero yanyu yo bari yihe kuri iyo beat ego kuri beat kuva tugitangura uyu wayo mwaka wa gatanu intumbero yacu no kuvuga ubutumwa bwiza wa gatanu wa gatandatu intumbero yacu no kuvuga ubutumwa bwiza kugira abantu batarakira Yesu umwami n'umukiza bamumenye bakire Yesu bakizwe hama igitandukaniro gusa nuko dukoresha ibikoresho ngira bikoreshwa gake mu isengero nka rap gutamba break dance gutamba imvugo kare break dance gusa ama dance yaraje ni menshi rimwe na rimwe haraza abacapa kuri tura zari habagira slam turamaze gukoresha na traditionnel twikoresha rimwe ni tour traditionnel tuzoyikoresha intumbero yacu nyamukuru avant ibindi vyose nuko abantu mvuga ubutumwa bwiza bagakizwa hama bien sûr n'abartiste baje bakaba bazanye ibintu vyiza kuburyo n'ukijijwe yaje aryoherwa aba inspiré umushene afite talent avuga ati kumbe bya bintu birakunda kuburyo umuntu ashaka kubikorera Imana kumbe ego nawe akavuga ati igikoresho cyanje gikatisha ikoreshereza Imana nibaze yuko ibintu gutamba kuririmba ko ari ibintu bikorera hanze ya Kristo gusa oyaye ikintu cyo ubu ico nkundira Yesu nuko ibintu biba vyiza kora bije muri we
ntibibanza kuba ari vyiza hama ngo bize muri we oyaye ikintu kije muri Yesu gicika ciza ntaraza muri Kristo nari umunyavyaha ari condamné à la mort éternelle nje muri Kristo nakize cyaremwe gishasha si kibazo caje si je nabaye umwana mwiza ni Kristo yangize neza n'ibikoresho byose ufise mu buzima bwawe nk'ibikoresho nk'ingabire nk'ubwenge uzi gucapa uzi kuririmba uzi gutamba uzi gutera inkuru uzi kugira iki ubizanye muri Kristo bici igikoresho Kristo ashobora gukoresha rero objectif ya kuri beat nuko ingabire nk'izo zizuka zigaruka hama zigakorera Kristo kubw'icubahiro ciwe. Malakaye mbega kuri beat mwoba mufise abaririmbyi muvuga ati aba nibo baririmbyi tuzi bari mu sinzi ko no hita team canke icaco cyose ariko bari bazwi canke uje wese ni imeze gute kuri beat je nibaza ko n'umutima gusumbijwe turorganiza amanama hama muririmbyi yumva bimwenteresheje baraza mu manama tugasangizwa uwo mutima Bigi ari mu babitanguje baba visionnaire ahora dusangiza uwo mutima hama umuririmbyi yumva ko kweri ko bimukozeko kandi akaba bizi haba afise agatima ko kuririmba mukeneye abasinziriza abantu umva ni bimwe yavuga ati tukoresha ibikoresho bitamenyerewe ivyo bikoresho you make sure yuko ugikoresha hama ukaba ufise n'uwo mutima je ndibaza ko nta liste ihari nta banduka y'abantu baza kuri beat nikimenyamenya nuko abakoze kuyiheruka so bazokora kuri nka je se narindi kuyiheruka ariko kuri kuyubu niho nzobandi Big twumvise yuko mu bantu novuga ngo bashobora kuba barakreye iyo beat canke ico gikogwa uri mu bantu bagikreye mbega inspiration kugira ngo kreye ico kintu yavuye hehe byagenze gute kugira ngo uyumvire yuko ukoranya baririmbyi kanaka baririmba gospel kugira ngo mushikane ubwo butumwa kure inspiration yo gukorera Imana imisha siva ku Mana ego novuga nti twe n'abamaraki tumaze igihe kirekire dukora rap ya gospel bakadutumira rimwe na rimwe mu Evénement akandirimba imwe turateba turaja hamwe dukareba Malakaye afise groupe yabo yitwa B40 na jewe na Gigi na Didier GMP ba Prince Mshindere afise groupe yabo ba GN afise groupe yabo hari imigwi myinshi itandukanye n'abikorana bonye nka ba type nabande turagira umugwi witwa H4C hama hapi rakura ya gospel iramenyekana ibintu nk'ivyo muga mu nyuma muri jewe ndatangura gusenga ndavuga Mana ko bino bintu byacu ego biramenyekana ego abantu barabikunda hama bizoherera hanyene ko babikunda batubwira ko indirimbo yacu iryoshe n'ikindi nta kintu twobikoresha ciki ryari sengesho umutima wiwanje ntuze hama hariko nakantu ko kumenga bashaka gufata umuririmbye nk'umuntu umu entertainer gusa wa divertissement omenga bya bindi umuririmbye yoza karirimba agacaza umuntu agacatora mikro agacavuga ngo burero ngo tugera dutangure ngo urubanza nyamukuru urumva tani yanka ukaza wundi waruheruka yawukunda rero umva akabaho mama peut-être abandi bazigira inconsciemment mugazi zibabaje nako batarokonesa ubunini bw'igikorwa dukora muganda bumva ntigera ikosa ryabo cyari kwazo cyo twebwe dukura ni sibo bari bakeneye gusura kuba abajene kumanura imyaka ngo batahura ivyo dutahura mugari twe dukeneye gukura ivyo dukora twabiduza nivo ego donc kuri muri mama yo gusenga nuko hama mwemera aranyispira aranyereka ingene no bikora igeranya bagene mu muri kumwe na Malaki mu muri kumwe na Prince na GN nande hama je kuri tele ya basket ho hari kibanza mutarinda kubaka nebiki shiraho umu DJ shiraho bafre zibiri na micro niyo mwaririmba abantu baraza kwegerana talanya rafise ubasha bwo kwegeranya abantu hama muvuga ubutumwa bwiza nukuri uko nyene mwemera yabimbwiye yuko umunsi umwe duhagaze hano kwibarabara uko je na Prince na GN na Type na Olivier aririmbaraga ndakibabwira bose avuga ati wow ucucumvire kiratese kintu yego cyari gitanguye kandi gice gitangura no mu gihe kigoye cyane twayitanguye 2015 igihe abantu bose bumva umenga ebana ni inkuru z'umubabaro ukajuzana idea gukora ikintu gisa n'ikintu cy'umunezero byari bigoye cyane mugabo nico nkundira ikintu kivuye ku Mana ntibihagaze kuri wewe ntibihagaze ko kwagwa imvura cyangwa ko hakizuba bihagaze ku ijambo Imana yavuze yagirageje kuraba novuga ngo target yanyu murabona yuko kiragenda neza abantu bariko barakizwa canke bimeze gute ego anchuro zose tumaze kugira kuri beat nta munsi numwe hatarakizwa abantu kugira sinigo ndasubira kure mu za 2016 na za 2017 reka gusa nze kuyoderuka kugira twagize mu cibitoki hakijwe abantu barenga 55 donc ari 59
plus de 59 je pense ego nibaza kwicoco nyene ubwaco shimwe ku Malakai yo kubwira ce que ça fait wagiye gukora igikorwa c'Imana mukabona abantu bangana uko badasize guhubuzima bwabo Yesu Malakai yo kubwira ico bigira umutima w'umuntu ego Malakai nibaza yuko naho wavuze yuko muri Evénement meheruka utarimo ariko ugerageje kuraba mbega abo bantu baba bakijijwe mu bakurikirana gute biba biherenga ko bakirijwe ahonya canke icambere cyo wumvise ko igitigiri twadukiza kumenya igitigiri ni kimwe mu vyerekana yuko bitaba bigarukiye ngaho turandika amazina yabo abafite amatelefone tukayatahana hama haba ariyo eglise tuba twakoranye nk'ubiheruka twakoranye na eglise Brebis ubu tuzokorana na eglise Shama umva baba tuba turi mu micungararo yabo kandi tuba twakoreye muri eglise yabo nabo bantu baba bakijwe benshi muri bo bari mu micungararo y'iryo shengero aho iryo shengero riherereye bwivye nibo abarongozi b'iryo shengero baca babandanya bagira suivi tukabandanya tuvugana nabo bakavuga ati twashikiriye bangahe bimeze uku natwe ubwacu harabo tuba twaganiriye personnellement kaje boherukana harabona naganiriye personnellement nimero zabo ndazifise ukabandikira bishobotse mugapanga programme mukabonana mukaganira kumvirizaho urugendo rwabo rucitse ya majambo make bivuga yuko uyu munsi mukoranye ni eglise abakijijwe baja muri eglise hama ikindi gihe mukoranye n'iyindi abakijijwe bakaja muri yo yindi eglise de préférence nka Jesse no baje naho nsengera muri ville bakirijwe muri 9 ngurumva ari gutocuza kuri eglise yanje fata bus biroroshe ariyo eglise nyene icibakurikirana yego ya tukiraho nyene abantu bari bakumbuye Malakai bari bakumbuye Big Zoe kugira ngo ntiduhave tubicisha amajambo reka ducishemwo freestyle gatoyi kugira ngo bawe ati mbega kuri beat ho bigenda gute imihogira cugurutse bagiye kuri beat ako wiyumvamwe kariko kose kaje tugira ko kuri beat nyene twagiye ya mbeguza kuri beat kuko sad bari Kigali atakuri bugire kuko Fizo adahari canke ubufisi imiharo vuga hari yavyahaye tuje haje nani mu bakizwa hari pari uza kaburorerezi ngo ikirori kirakomeza hama nanje nk'inderetsi ndaba gutese meze nkwemeze oya sinetsa ndahezagira umwongera akaragira iyo ndi kondira pira muri je ndabasabira ntimana baye kumva ko bataje kwibandaniriza ahubwo bumve ko bogira intango ziza nko mukiza sivuga nk'uwivugira oya ijuru niryo nje surukira uwemera niyemera hamuwanka nawe yanka ariko amaraso yiwe ntazomarugwe ko jewe bakunzi banda TV akonya bakita imponjo nimba wifuza ko nibisumba ivyo wonya turagutumiye karibejo birabira ibisumba ivyo ku ruhande rwacu reka tuje kwa Big Zoe nkuko mwama mwizi ntigera kubitaswata reka twumvirize ko umuhogo wewe cuguruye Big hari gihe kera vyangora nkagomba gukora ikizi kibikika ntanga imbere nkashiramo ingufu kugira ngo roroke ntibinkundire nanje sinitahure yari kamere nako nari bugire kamere kamwe ka Adamu wa mbere karakoma induru kanjana mu mahonero nanje nkagomba umwidege byo kadede mibohero ngomvye kumera yo yaje mwisi ku musaraba kugira mpe kamere karurema yaje mwisi ku musaraba kamere ko rupfu gahinduka ku buzima muri wejendi muzima twararushinze ruraguma urumuri rwanje ntiruzima mucumurika mu mwijima mucuri rwanje ntiruguma ndashitse amaso y'ubunyama arahuma buri musi nuzura umucanwa wamuvinye umushasha ni wonywa ndica giti cy'amacama haba muce canke mu rushana hahiye ya Big Zoe novuga ngo iki kibazo ni kibazo kibaraba mwese mwe na Malakai kuko abantu benshi bamababaza kubera iki turababona kuri beat ariko tugiye kuraba umwe wese mu ruhande rwiwe YouTube yiwe usanga haheze umwaka iki niki tutabona kigikorwa ciwe kubera iki kandi twumva yuko amajambo murayafise ni giki gituma tutabona indirimbo zanyu kuri zijya YouTube zanyu mwari musanzwe mukoresha kera hatutasaze dukoresha kera oya sinibaza ko jewe na Malakai deruka gusora indirimbo kera ugiye kuri channel yiwawe haheruka kuja kindirimbo ryawe kera mugani bisigura ko mureka gukora indirimbo kera twavuze rero kuri channel yawe yego urumva nanye n'ikibazo gihagaze abaririmbyi twese mudufatira mu mugumwe tutari bamwe twese dufite objectif zitandukanye nimba muri December harasohotse indirimbo yitwa nawe ya Malakai na Prince na Prince Kid na Berry ikabiri ko kuri beat ya kuri YouTube ya kuri beat
nibisigura ko Malaka amaze umwaka adasohora indirimbo yarasohoye indirimbo mugabo urumva kubera akarorero k'abaririmbyi benshi bafise ari abaririmbyi bakora kariyere zo kwiyubaka twe ntidukora kariyere zo kwiyubaka dukora kariyere zo kubaka ubwami jewe Kristo yaranyubatse yarahejeje jewe bwanje buri ya complete buri full meze neza ibikorwa nkora ni resultat yuko nubatse sinkorogira niyubake donc numwaka je na Malaka dore ko indirimbo nta mwaka waci haciye juste amezi 2 canke 3 ko kuri hari indirimbo yitwa Hallelujah yasohotse iri kuri ari YouTube ya kuri beat iriko jewe iriko full life iriko Gaira muri MTC iriko Kiss yo muri Victoria's team iriko yagiye ko muri December hari ko niyo mpeje kuvuga ya Prince na Malaki na nyene yego muzogerageze kuza muratobserve uko muzogerageze kuza muratobserve uko plus gusumba bon habaye kuri beat umuntu akaza kumbwira ngo Big ngo nturigero gira concert ushaka kumbona ko ndarimba kuri podium uzoze samedi nsone ko ndarimba kuri podium umva kubera abantu hamenyereye ya kind y'umuziki ya nakayagize ibi nakayasohoye clip nakayasinye na rebi ni aguma hagaruka izina ry'umuntu umwe sinzi nk'abandi mgaje suko mbona ibintu jewe bunini bwanje ndabubonera mu bandi bantu nashoboye kugira abanini cyangwa natereye kugira bakure rero mu majambo make tuvuge yuko canke twakire yuko tutazosubira kubona indirimbo kuri channel yiwe ya YouTube ya Big Zoe ubwi wawe tuzohora tuzibona kuri beat. Oh yeah. Ka ko wavuze yuko dukeneye kubakana urumva bisigura yuko umunsi wagiye ukayishira kuri channel yiwawe uzoba uri kuri yubaka wenyene. Sico bisigura sinzo ndiko ndiyubaka nakubwiye turi ngaha kubaka ubwami ntituri ngaha kuyubaka twebwe so indirimbo yanje mba niko nubaka kingdom so indirimbo je dukoze indirimbo je na Malaki nanaka ikaja kuri konti soti ya H4C ko kuri YouTube ari YouTube ya H4C nanyi nashaja ku indirimbo ari YouTube ya kuri beat iraja ku ari YouTube ya Way Empire nayo nyene muri December twasohoye ku indirimbo zibiri indirimbo ya Noel indirimbo hamwe na ingabire niyo ya Noel yego hamwe na Nisawa ya MALAKAY ava yuko za kunyishura iki kibazo nabajije Big kuko nayo kirakuraba muravuze yuko novuga ngo indirimbo zanyu hari gihe usanga ziriko zija ku ma YouTube agiye atandukanye mbega abantu ntibazohava bahuba bakeneye kumviriza ya ndirimbo baje kwiraba kuri beat iri ku yindi YouTube nibaza ko umuntu yakira icyo bamumenyereje harabaye H4C abantu barayimenye harabaye H4C new wine yagiye ko ama cipher atandukanye abantu barayimenye barazi cipher ya kanaka bagiranye na Dudu barazi aho bayironderera umva nuko kuntu abantu cubahaye nico baki ariko tukiraho nyene niki kintu gituma muza murahindura kubera iki hari iziri kuri YouTube izindi ziri kuri yinya n'izindi ziri kuri riyanya kubera iki mudashima kuzishira hamwe je nibaza ko bivana na projet nka H4C new wine ntoyishiramo abantu baririmba R&B nka batatu nka cipher bitwa ya ba rappers sivyo umva so bivana na projet n'uyizanye n'iciyumviro canke intumbero iri nyuma y'ico kintu yego tukiraho nyene rero cutubwira impamvu haciye igihe kinini tutabone ibikorwa vya MALAKAY wari mubiki jewe wari muri beat ntanguye gutanga nk'amateka yi movement shasha mvuze shasha ko yatayindi raza mu nyuma y'uyu muziki umenga nuwo ugezweho wo mu vy'Imana twatanguye turi H4C bon twatanguye turi ama groupe atandukanye ama turagiriye coalition y'ama groupe irya Big yavuze ntavyo nogarukako hama à un certain moment tusanga turakanguka jewe muri 2014 no natora indirimbo yanje mbere ku giti ciwanje abandi baragira uko nyene Big yarasohoye ama freestyle yarasohoye igenda baja yarasohoye za One Love ari wenyene 2015 abantu ba mbere bakoze ama single menshi ku giti ciwiwe harageraho abantu batubaza ikibazo gitandukanye nico ciwawe batubaza bati H4C mwagiye he H4C mwarazimye bya vrai none mane muri buko kuno mwaje kunuko ndibuka Big yageze kubishura ati H4C kera baradutumira bakaduha iminota 15 tukarimba indirimbo zitatu uno munsi batumira babandi nyene bari muri H4C bakabaha isaha yose umwe wese akarimba iminota 15 turi bangaye turi batandatu indwi
est-ce qu'on va HFC yarazimanganye canke yaje mu bindi mushaje Arani yagateka jere baza ko cari ico kibazo hama catu ubutsuye ku bascula kuri ca kintu ca amasingo twarakoze ku giti cyacu cyo twenyene ariko hariyo uburyohe hariyo n'uburemere yukoranye n'umuntu je bigarabizi bigi nta munsi numwe yigara mpamagara mu kintu ngo nange mbanzi yuko naho ngenda ngaragara bigaraza kumbwira ivyo nkora birasumba canke biratandukanye uburyohe no kwikorana nkuko yakubwiye ati ejo ubona yindi ndirimbo yiwe shasha indirimbo yanje shasha ariko ntitugeze duta ako karanga mutima n'uburyohe bwo gukoranira hamwe nimba satani azi yuko abantu bahujwe n'ikinyoma bashobora gushikana ico kinyoma kure nuko anazi yuko n'abantu bahurijwe kukuri bashobora gushikana ubutumwa bw'Imana kure yego ndije nyene nzonyaruka ariko ndi kumwe n'abandi nzoshika kure yatukiraho nyene kugira ngo twinjire mu novuga ngo mu vyatuzanye hariho Evénement muri ko murategura kuri beat kwanza mwateguye hasigaye kwija mu ngiro kuri beat mubwira abakunzi banyu izoba ryari izobera hehe ni giki gisabwa nimba ari amafaranga asabwa mu kwinjira mubabwire vyose ngene bimeze ego ni kuri beat ni samedi le 15 no mustari vendredi samedi nejo le 15 zo kwa gatanu ni mugagara kuri eglise yitwa Shama Fellowship Temple Shama Temple Fellowship Shama ego kunjirana kuri gusa nta mahera arimwo ni mugagara muri quartier 9 umuntu atazi exactement aho hantu hariho ningene ukuntu mwomuha direction ati bimeze gute ufashe bus cyangwa ufashe moto cyangwa ufashe taxi abantu bose barahazi ahantu bita kuri Sodeko na ukababara ko kuri Sodeko manukana akabarabara ka kane rero kuramanuka kora muri neuf hari utubara tu muri à gauche muri à droite nakababara rero ka kane uciye iburyo ucibona pancarte yanditse ko izina ry'iyo shengero ariko hari kibazo mfise abantu benshi barakunda kuvuga ngo ibintu bya gospel ngo mu Burundi nta kintu byinjiza ibiki nibiki ibintu byinshi amajambo menshi ariko mu buryo bw'akanoti mbega ntimwibaza yuko izo Evénement mutegura mukazitegurana n'amasengero kanaka abantu bashobora kwibaza yuko muri ko mura profita kwinjiza uburyo ukuntu ubwo buryo bwabuvuye he ngoba muhawe na eglise bivaye nuko nabo hari ikintu giko kirinjira abantu rabizi yuko hari amakote positive na kote negative tuzikorereko uretse yuko naho bayaduha kitobari ari kintu cyo bari naciza cyane tubana n'abatumiye mugoza begwa ni amashengero yumva afise umutwaro kuduha amahera arayazana ariko kushika kuri no mwanya no murimo mwitomo haba kuri bo no kuri twebwe ya Big Zoe umwe mu bahaperi novuga ngo bariko barakora neza kuri kote ya beat indirimbo wakunze muzo umaze gukora zose muri beat ni yihe zose urazikunda iyo yakuryoheye gusumba izindi ico kibazo journaliste muragikunda kandi mu muronke nyishimwe iminsi yose zitwa mu bandanya ukibaza biragoye ko muririmbye atora imwe mu ndirimbo ziwe kuko musi naja muri studio nka registre kambihira sino yisohora nta nemwe ndapfa gusohora ego rero indirimbo usanga nukuri sino sinzi naho kubwira sinzi no bamvuye kuvuga ni nahandi indirimbo zose nasohoye ndafise gituma nazisohoye ndafise icyo nashatse kuvuga bya bindi ndakubwiye nti dutora indirimbo imwe twoyitora nka nk'indirimbo nagiranye na H4 1000 km donc kuva ni yatwese si wanje umwese couple yaririmbye niwe yanditse mugabo juste ko bwa circonstance ryari rya mbere duhuriye muri studio na Malaki na Kefa na Prince na Florisi twashika hafi ngira nka 8 cyangwa 9 harimo n'abantu ari rya mbere duhuye inyuma y'indwi zibiri twara abagenzi gushika no mustache ducika abagenzi umuntu aravyo video akarabana hatuza ubu afcha kweza ko ariko vyamye ko mu munsi wa registre ndirimbo rya mbere duhuye umva nka 1000 km yamintangaza amayasohotse tutaragira YouTube nibiki mugo umunsi sohoka bizarma nibaza ko Facebook yari maze kuza mugabo ntitwashira video kuri Facebook byari bigoye cyane gushira video kuri Facebook naronse message z'abantu bambwira ko twasohoye indirimbo itesa hari yasohotse clip Prince yari yakoze clip
mugana numva umenga mvuga ni niyo ndirimbo abantu bayibonye he ko atana hamwe igira inuze bayibonye he yego reka dufate mvuge 1000 km juste kubwa suite yacikurikira akavukamwe ibintu byinshi cyane nibaza gushika no munsi ngaruka zikiba presque navuga ingaruka zikiba presque hafi muri 70% ya gospel music nibaza yuko ari urukurikirane rwa vyose ego ya ntaraja kwa MALAKAY ndakubaza iki kibazo abantu benshi barakunda kuvuga ngo umuziki wa gospel ngaha mu Burundi ntibawitaho kuntu n'abategura ama Evénement ntibadutumira urumva nta kintu tuko turinjiza bigatuma aho ndiko ndavuga kuri kote y'abantu bamwe bigatuma hariho abantu bariko barava muri gospel baja muri sekira kugira ngo barabe yuko ya mafaranga bemvertisa bashobora kuyagarukana naho yo bari makeye mbega ugerageje kuraba urabona yuko umuziki wawe ukora wa gospel hari ikintu winjiza canke uko babivuga niko hari ikintu ninjiza ushatse kuvuga amahera burya ukoresha mu ushatse kuvuga amahera abafite imvugo y'ikirundi ngo ikintu ni imvugo z'ikirundi zikescro umuntu avuga ngo ikintu aroke ibuye n'ikintu igiti n'ikintu amahera n'amahera arafite izina riri clear rego kuvuga rero ngo nta mahera twinjiza mu muziki James ikibazo abatagira gospel barayinjiza nico kibazo mfise bose ni journaliste kandi vire mufashe muri commentaire baraza kubifashe urumva oya we ni journaliste abagirishije interview yamfashe tuyage abagira profane batagira gospel barayinjiza yego reka ndakwishure Sadbi araheruka gusinyira contrat warayibonye yo konti baradutumye ko twaraje warayisomye ntitwabonye yuko bamuhaye amafaranga mu ma Evénement yose rujamwe bahaye umuntu amahera ntibaramuha igisheke kinini agafata mu maboko barakimuhaye ndakora ikintu kimwe ni kubera zino media ugira ngo bijya ni kubera zino media zanya atamuntu azihagurukira ngo azifatire intuze abahore info mwatanze itari igihe info ukomeza ko ariyo dufate ko ndongoye ivyamakuru no kubwira ni ikintu kimwe gikomeza kujya nkura ariyo wowe ukizana iki hariho page officielle yari gashira hamwe Royal kama Royal kwa hariko ijya publication officielle ndakubaze mu majambo make muvuga yuko bijya bintu ari wese oika je nta nakimwe mvuze kuri bijya bintu ko nta nkuru nimwe hari officielle yo komeza ko bijya bintu ari ivyo nta nkuru nimwe hari hanyuma ico muca mukora mwebwe muca mugenda mukabigira birebire abana bagaca birwa barasara rero ngo bagira babe nabo baririmbye baronka miliyoni 100 je ndakubarira ivyo ndakwa biri he barashaka ko barayamuhaye je ntavyo mpakanye muga ntavyo nuko yemeza ko nta kintu nakimwe cyemeza ko bayamuhaye nta nakimwe kihari wanyure kuri kijya kibazana nakubaje ibijanye n'uburyo abo bantu nimba ari impanuro baha nimba en fait urumva je ikibazo mfise cyo muziki mu Burundi ni kibazo cyo kugereranya wibaje nimba tuvuga umuziki reka kuvuga umuntu hari abaririmbyi ngahe Bujumbura baba amazu meza agendana no miduga myiza kubera abana baba boss umuduga ari wiwabo inzari yiwabo mu kiganiro bacibaza kompresenter mu kiganiro ngaha agaca yipresenter nko kumenga asuko kubera umuziki oya yaje umuziki asuko yaje umuziki asuko nasuko kubera umuziki ugaca kuvuga ngo naka ngo iko village iri muziki siyo yebyo byo ndakubarira mu Burundi business yose igigwana production promotion na vente sivyo mu Burundi umuntu arasohora indirimbo hama kayishira kuri Buja FM no ngahi wanyu bivyitwa promotion vente indirimbo cyayitwaraye ko umuntu harimye biharaga bidepoza ku botike abantu bagaca babigura ibiharaga bishira ku botike bagaca babigura umuziki umuntu aje kugura ibotike umuntu ashira ku muziki ni none YouTube none YouTube ugiye kuraba kuri YouTube urazgane baharaga umuntu wamama mahera mwe niwe business mukora muravye mwajya amasaba basaba ni baramasaye 4,000 kugira ubagize 4,000 ku kwezi 4,000 ku mwaka kugira nka mahera dashika ni dolari jana akona kazi idolari jana zamara zivunjwe ni franga 300 ndaza kutumika franga 300 mwaka wote na ofisi umutwe wo gushariza umubiri uwo mutwe wo bukoresha iki nivyo ndakubarira rero cyabibaza bo mushira kibiganiro 20 bimara amasaha 200 bimara amasaha isaha iminota 40 mugabo kugira kwiza amasaha 2,000 umuntu yakora kuraba kikabikibazo je nshize ko indirimbo ya 3 minutes amasaha 2,000 no yakura he ifo kubwiza abantu kuri bakabona bw'Imana ifo kubwiza kuri akomenya yuko bijya bita ama views vyose nuko abanyagihugu batazi kubikarikira ngene bigenda views kuri YouTube urashaka kuri YouTube ndetse ngo mfise views 5,000 alors que muri abantu 5,000 harimo abantu 3,000 baklitse ko gusa bataravye mwese murabizi ko ni baharura views YouTube iharura dire umuntu yamaze igihe yaklika umwanya yamaze kuri iyo video yo
nimureke kubesha abana nimubabwire niba bashaka gukora umuziki nibakora umuziki kuko bawukunda kuko bawuzi kuko bafite icyo bashaka gukontribute canke bashaka kugira nze hama umunsi umuziki wabaye business bazobibona mu Rwanda baramuhaye contrat de fatende Shadib Sheke yarayifise barayihaye Bruce Melody Sheke yarayifise barayihaye yo Miss Burundi ata Miss Burundi ribanaga Samir bare Sheke rikuwa ni Iraq Sheke yari ihari aho nimureke ivyo bintu vraiment ukora kuzimiza abana nimubwira abapeti baje ku ishuri bige bagira ico bamenya bashobora gukoresha amaboko hama batashe bavuye ku ishuri bahagije na devoir bafate instrumentale baririmbe canke baje kwiga gitari mugabo baheje kuja ku ishuri hayo umuntu yajeje ishuri abavyeyi batigise bakamurihira ishuri nago bakabakunda umuziki arodera anagira stage yiga kandi kazi akora akazi ku mugoro bavuye ku kazi ubundi akazi gaira 18h abakiri kare studio zirakora gushika saa 7 acaje muri studio 18h muga ntaje saa 4 y'agatondo arondera akora akazi bila hivyo watakufa wa maskini nibareke kuwabesha abantu nta mahera ariyo mu muziki uyafise naze ayanyereka mbwira aho yakura nta yariyo uyafise naze banaishi Amerika banaishi Bujumbura anatoka Amerika na dolari anakuja hapa anapendeza anataka kufanya vya muziki sio vya muziki anakuja anashiba akaanza guturira umuwe mu muziki nibishoboka ni afungulie mu muziki Regis ari gumbe abana bigo baraheba amashure ngo bazoba basani bagira ibiki n'amashene y'uburofa ya 20 bagurisha hajya town yo jene cyo ndakwankiye genda ku mugoroba wavuye ku ishuri besha shira ko amatatuaje ambara amashene yose ugomvye ya 10 ya 5 cyangwa umugenzi yagutize I'm fine mbwa wagiye ku ishuri hama ni waheze ishuri ubu baradukanye n'ibindi bintu bitabaho byo kunyegeza mu nzu ngo bavyita gute ngo kwifunga Petit naishike Numuhungi wabo akomeye afise umutwe n'amaboko hakuvyuka ngo aje gukora akazi aleteza unga nyumbani ngo yirirwa mu nzu ngo n'umustari ntibamubone arendirimba y'imwe yaciye kuri Buja FM yo ibintu bakucisha umuryango ubukene ariwe muhungu akomeye bari bafise vyuka mu gatondo Faisal Rubete wambare bavyita gute za muhuzu z'abantu bo kuri chantier bazita gute thank you wambare inkima kuva saa 2 gusha 18h ama kuva 18h gushika mu ijoro wambare izigisani usanga ari umusani w'ubumesha muco usanga ku mugoro bafashe mic yo gukubita muga ku murangi notiri warayikubita amakuru azana ibintu ngango vy'ibiki ngo ari amahera mu muzi ama contract agira mashe ibureka ivyo bintu by'ububire muribeka ivyo bintu by'ububire umviriza nibakora umuziki kuko bawuzi hari abantu bazi kuririmba nka Berry Music barazi kuririmba cyenaco bintwaye wa mungu mushasha afise ijwi riremereye yitwa Wiz Design barazi kuririmba Jendi Fresh mugabo nibajya bangu birirwa bicaye mu nzu ugasanga no muhungu mukuri wabo bari biteze ko azana y'ubufu aha turagiye kuri MALAKAY igihe kininiya abantu barigeze kuba bumvise indirimbo yiwawe MALAKAY ico gihe abantu baramuvuze ko ibintu byinshi n'abandi n'abaririmbyi baravuga ibintu byinshi indirimbo wari wasohoye bayita inkoni mu gahanga intahe mu gahanga MALAKAY byavugwa yuko yari karavugira abaririmbyi ariko batamutumye nkuko yavyivugiye MALAKAY kwanze tugende freestyle kugira ngo dusubire tuyibutsa abantu iyo ndabahanuza ntibari kumuruhusha bari kumbwira MALAKAY uravyikawusha ariko ntawe senyo gwanje ndabuhebera umuhoro mvuga hejuru ivy'abandi biyumvira gahoro ico kibazo sinzi gituma iki kibazo cyama kigaruka inyuma y'imyaka 3 ya ndirimbo isohotse turakurondera tukakubura nkuko wabivuze nanageragejwe cyane iyo ndirimbo isohotse kwa ndavye ko abantu bayakiriye ndibuka n'umuntu araho ntavuze n'izina kandi ari impliqué muri iyi ndirimbo yarambwiye ati man waramaze gukora indirimbo zingahe tijena ndakuzi ariko si bose bari bakuzi turabona ukuntu vyonze gusa gatoyi hama gisagara gacacaka anambwiye ati wewe manuka nari nkiri ku ishuri Ngozi 2018 agati wewe manuka hama duturire igisagara tugire base ndakwereka ukuntu babikora je narambwiye ati I'm sorry ariko Jesse yondi ya ndirimbo uyu muhungu munkamere gato uyu muhungu cyenda nayiha petit frère Page kugira zoyiririmba kwa nagira bwato yashaka kwiyanduza muri ubu buryo ndayimuha aranayiboroka ko yari yampeta arazi kurapa aranasumba afise n'ijwi rya bien flow ya bien ambwa ati je nayifashe fresh owe ja muri studio nimu nyuma ndavyumvira ati umpeta azomva zibazo ku radio est-ce que umpeta yarumva ko ari pre ntihari bwarinde cyane nko
munyuma ndamubwira ati peti yango je nuvumenga iyo ndirimbo no isubira ko ati vraiment uranafashije mazi bisi ndavyumvira ko ibintu ntazobishobora ndayifata mu minwe cyari ikintu kiremereye mu mutima wanje kirengeye tuya to buzz turengeye iyi game kwa naco ndamubwira ati je vraiment I'm sorry ko iki kintu nkora sindagikora nka game so indirimbo rimwe mu mwaka indirimbo nafashe umwanya nkayisengera nkayiyumvirako nkayandika amasaha n'amasaha iminsi n'iminsi sinumva yuko so ngarutse kuri ico kibazo cawe omenga ndaba n'inyuma y'imyaka 3 ndacabaza ico kibazo umenga nyene nakaruno kwitwaza ko warambwiye ko ubeje vuga yuko mwandodeye muranambwa sinigeze shaka gutanga n'ibiganiro ndiba ko natanze iganiro kimwe cyonyene naho nyene ko hari umugenzi wanje w'umujournaliste vraiment yabinsavye cyane urumva ngo nawe Imana ngo yavuze uko ngo nawe cyugira uko rero nkama rero ngo mucyo mara ngo non quand même tuma vraiment icyo kibazo sinura kwifuza ko kiragaruka dufise projet menshi bro c'est un projet menshi si ibintu byinshi cyaka kumenyekanisha ku buryo ibintu byo gukreya hari n'abakreya ya beef yari ya vrai hariko hari n'ababikreya kugira ngo bavugwe ese kuvugwa atacu ufise uvuga umva byo bayimazike tukiraho nyene hari ibintu bimaze iminsi biriko biravugwa muri industry ya music nkuko waruhejeje kubivuga yuko indirimbo wayihaye page abamuzi baramuzi ni page bination aheruka gusohora indirimbo yise ajugu numwe mu baririmbyi novuga ngo bahora baririmba umudiho wa gospel ariko ubunya asa n'uri karaza muri sekira sinovuga ngo asa ahubwo yaraje yarashinzeyo kuguru sure uri umujournaliste ngira ura amakuru yansomvye ingenda kugarutseko ya hari amakuru yari karavugwa yuko indirimbo yiwe ajugu yoba yarafunzwe kuri YouTube barayugara kubw'imvo kanaka tutabashije kumenya ariko bivugwa yuko umuririmbyi MALAKAY ashobora kuba ari umwe mu bantu bari nyuma y'ivyo bintu byose byabaye kugira ngo iyo ndirimbo ifungwe. MALAKAY abakunzi b'umuziki ndundi bamayifuza kumenya mbega nikihe kintu catumye MALAKAY yifuza gukora ico kintu nimba koko ari we yagikoze. Sinzi ico mwafatiye kugira ngo muvuge uko ariko je ico nakoze maze gukora maze n'imyaka nkora na publier article de ce blog yitwa sa bannière turandika ama article bijanye n'umuziki ni blog chrétien turandika n'umuziki rero ntitusiga inyuma turandika ibintu bijanye bitandukanye bijanye n'umuziki abakunzi b'umuziki barifuza kumenya mbega ivyo bintu byanditswe mu bibiri canke bitatu kugira ngo batahure ivyari byanditse muri yo article nije ndiko ndagereza kukubwira turamaze kwandika ko baririmbyi batandukanye Vestine avec Evénement ya Harahiye Jesus twaramwanditseko Eden Banga kurya ndirimbo yiwe ijambo twaramwanditseko twatufise ibintu kanaka swati dushima cyane tukanegura kora mutonya wanje kuri jewe ariko n'umuririmbyi umurundi muri rusange ivyo yakoze nategeza twategeza kugira ico tubivuzeko ntaravye ngo ni mutonya wanje canke ngo turabana canke ngo turavukana ni muri yo ntombero nanditse article ariko ibindi ngo vya report byo kuri YouTube sinibaza yiko vyo bintu vyabaye peut-être abo barayisomye nibo bagize ico bakorako ariko sinumva ko inyuma yo gusohora article twacha tuja kuri YouTube ibiro vyayo biri he sinzi naho bitumbere ya tukiraho nyene kugira ngo abantu batahura ivyo turiko turavuga ntibatahura imigani wavuze yuko hari ivyo mwamuvuze ko muri ayo ma article mbega bingahe bibiri canke bitatu vyoba vyari muri iyo article vyaraba page bination vyo bari ibi twatanze kahise kiwe mu muziki wa gospel hama ni mukuru wanje yanditse ya article mon pasteur hama wewe aratangura kureleva inkomoko y'ijya mwanzuro page yafashe yaratangiye kumva umenga ariko araba ingyajya none ndirimbe Yesu ntazi kora petit rimwe ari gihe twabagiye ati hey raba wigijambo ry'Imana raba giruko kibaza ngo murambanira ko mu nyuma muricaye hasi aravyumvira ati je vraiment ndumva umenga ndiko ndaba ingyajya muri ibintu ndiko ndakora ce que j'aime m'admirer kuri we nofuma mbona umuntu abaye vrai mu bibi hako aba fake mu vyiza ikintu cyambere twaholevye hama ikindi turatanga impanuro ku bandi baririmbyi bo muri gospel notamment génération shasha hama turatanga ibintu bitanu vyerekeye hari umuhape w'umunyamerika yitwa Shyline yigeze gutanga umuhape w'umureforme yigeze gutanga ibintu biranga umuririmbyi
umuririmbyi c'est vrai rap irakoreshwa nk'ibi kuri beat twaje kubisigura ni igikoresho ciza cyane kiri efficace ariko hari ibintu kanaka umuntu ategereza kugira tegeza ko ari indirimbo iryoshe mu buryo bwanditse ko ari indirimbo yimbiritse mu ijambo ry'Imana duheza rero tutanga c'est article yari shingiye kuri page cyo kimwe n'ijya ndirimbo yanje naye muganga je nishingiye kuri B-face sindo namutebako ikiba kituragishinga ni impanuro iri inyuma y'akarorero ka page canke ka B-face tukiraho nyene novuga ngo naragerageje kugenzura uru rubuga rwanyu harimwo amwe mu makomantere nagenda abona ndaza gusoma amakomantere abiri nabonye akurikirana hariho uwitwa Elize Ireri Irambona yavuze ati La Star Dajugu yabaye brand acashirako ama emoji y'umuriro avuga ngo ikimbabaza n'abantu bakomanta berekana yuko bera ariko ugasanga bama bumviriza za sukari abarundi murandi yohera hariho wundi yitwa ngo Blessing Agakiza yavuze ngo ahubwo peci big up msaza waritahuye mbeze ijya bita rap gospel ni bande zihora zinjiza mu mwuka atari ukwironderera inkumi bazoreke kutubesha abaririmba gospel ni badudu orege yama abahanura ntibumva mbega izi commentaire ugerageje kuraba izi commentaire mwoba mwararonse nka feedback kuri post mwagize mubona yuko ubutumwa mwatanze abakunzi b'umuziki ndundi bo babwakiriye gute biboneka yuko mwamubarenganya cyane ntibatahuye ivyo mwari ko muravuga ivyo ari je umaze kunsomera ngo erega ahora duhanura ndibaza ko ico kibazo no kucishura no kwisuzuguza jewe commentaire y'umukunzi niyo ufatiye ko mukumbazi oya nafatiye ku makomantere nasanze ntaco basi ya orege tuyireke dukorere kuri iyi yindi ya mbere wayanditse uramutse iyi ya mbere barakorana uyu ni Ireri bakorana uramutse oya ntawenzi je ntawenzi cyo ndakubwira mfite ingorane ya internet nuko uwo muntu avuga ivyo bintu yaba yicaye ngaha ntavyo ari kuvuga nico mfa na internet kuri internet abantu bose nababeshi uwo muntu avuga ivyo bintu yaba yicaye ngaha ntavyo ari kuvuga nico gituma kubaza ikibazo apartir ibintu byo kuri internet David Guti ni nko kuburi gushaka urusaku gusa nta nkuru iri interessant ava turonka kuri internet umuntu wese naga telefone kiwe mu cyumba bayumva ari muamba abayumva ashaka kuvuga ibintu n'intuze hanyuma urumva ndabizi ko abanyamakuru mukunda ipiripiri ndabizi yuko nawe ushaka gushira nk'ibitunguru mugada kubwiye nkuko Malaki yabivuze ndakubwiza ukuri kumbaza ikibazo nk'ico no kunsuzuguza jewe ariko Big Zoe nimba post yaragiye kuri Facebook mwayishize ko kugira ngo ibone uwo mwabibwiye cyane mwayishizeho kugira ngo ibone abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange ibone abakunzi b'umuziki ndundi muri bagira ico bayivuze canke ntibakivuge muga kuko ingaruka nako je kibazo nk'ico ndabikubwiye no kunsuzugura oya no sagasuzuguro nimba ushize indirimbo yiwawe kuri YouTube uyishizeho kugira ngo twe tuyirabe nimba dukomanta tuvuga ati iyi ndirimbo ni bon ucumbaza ivyo navuze kuko nivyo nashizeko ntumbaza ivyo uwundi muntu yashizeko ariko ugacuza kumurondera ukamubaz uwabishizeko urashaka kumwandikira inbox uciye aho nyene ushuje kumwandika umubaza we ivyo yavuze apana je ntumbaza ivyo we yavuze ashaka ko umuntu yavyanditse adakomeye no mu mutwe dufate ko umuntu yavyanditse asara kuko nta wenzi ni internet umuntu arasa uburenganzira bwo gushira ku ikintu fala kwene tugira ikiganiro gihagaze ku bintu byavuzwe n'umuntu tutazi ko ameze neza canka gwaye cyo kubarira ya Malakayi ugerageje kuraba mbega ubutumwa woba waratanze wewe bivugwa yuko wabutanze mu baririmbyi mbere wanashimikiye no kuri muto yiwawe Page Bination ugerageje kuraba feedback kuri page tureke muri aya makomantere y'abantu ubona feedback meze gute mbega yaratawe ivyo wamubwiye canke yahisemo inzira yiwe yahisemo inzira yiwe ushaka kuvuga ya bisigura yuko yanse ivyo umubwiye akurikiza ivyo yari yatanguye kujambo sinibaza ko yatangajwe n'ijya article nimwe mbwira mu maratangaye ndi mukuru yiwe aranzi ngira ntiyatangaye kanini arazi ama valeur yanje arazi ivyo nshira imbere arazi ivyo dushira imbere mu muryango nabwiye ko ari grand frère yanditse arazi ivyo ashira imbere mu pasteur sinibaza ko yatangaye kanini hari nabibaza yuko tuba twarashwanye ni mutonya wanje ndamukunda cyane ndaherutse kubona postinga na video yiwawe iyo mu mushwana ntaba yarabiposting yabigize so byabatangaje mwebwe ariko umpeti yarafashe decision yiwe ariko naho umuntu afata decision uratanga iciyumviro cyawe iciyumviro cyanje naragitanze naho magaze ndahatanga
antuka nkuko usanga ukorera Imana nibaza yuko niwabona bitariko biragenda neza uzoja ku mavi kugira ngo ikore bitanga erega mumubona page ariko ari mu mugwi w'abandi bantu benshi dusengera naco gituma no kuri beat yahari tubwira ubutumwa abantu tutanazi man a combien plus forte raison umuntu uziho nibaza yuko abakunzi b'umuziki ndundi bumvise ivyo mwavuze kubigiye bitandukanye kugira ngo ntitubarambire umwe wese arashobora kutubwira mbega projet zo muri uno mwaka wa 2020 turimwo bimeze gute kugira ngo turangize ikiganiro ntitukigire kirekire projet ziwawe izari zo zose uko turiko tuvuga ku vyiwawe zabiza kuri beat n'izindi oya kuri beat nibaza ko twabivuze ku mwanya munini ama individuel maje kwiti cyane ndafise projet gukora umuziki nkunda just ndatangura gukora umuziki nkunda ndafise vision gukora umuziki kama ariko uvanze n'umuziki wobu ego ndafise mu producteur tuvyumva kumwe bantuka vuba cyane uyu mwaka nohera mutangiye kubona Malakay mu yindi nshusho kama ego ya turagushimiye nanje ndabashimiye cyane Big Zoe projet ziwawe bimeze gute na jo zirahari bon zabaye nyinshi wabuze aho hera en fait nari nifuza ko duheza kino kiganiro utahuye kino kintu ubwo naho nibaza ko bigoye kuzogitahura ko nibaza ko muvugana kenshi ariko biyumvira ibintu ino projet uno munsi turi muri projet ni iwanje ukeneye iwanje yaje wenyene oyo nayo zopfubonye nta ndigerangira kuva mvuka nta kintu nkora ku bwanje jewe jenyene iyi turiko ya kuri beat gukorera indirimbo hamwe hariho Cypher iri muri studio kwa Trick iriko barapere bashika 9 nimba nihenze twarafashe video nibaza ko vuba izosohoka yego twararujise indirimbo na David wo muri Australia nibaza ko izosohoka nayo nyene twaraje kwa registra hariho n'abandi basista bagira rap ya gospel yitwa Girls of Jesus nabo nyene turakora indirimbo kwa Trick nyene ibiri vyose turagushimiye shaka ndamubwire jewe turagushimiye bi nakoze cyane namwe ya bakunzi banda TV nkuko mwayibona twari kumwe na Big Zoe mu kuboko kw'iburyo iruhande yari Malakay turabashimiye kuba mwashimye kudukurikirana wowe uri kuraraba iki kiganiro ukirabe kugira ngo ugiheze cyose wirabire mbega bihe bintu bari kwararaba turabashimiye